washikirije ibintu byinshi aho ishirahamwe ryatanguriye kugeza n'urugezo ubu rigezeko. Kubera ko mwahise mugize izina iti duhaguruke twiteze imbere. Gituma twagise kugira ngo twagise izina duhaguruke twiteze imbere nuko muri rusange imiryango myinshi turafise ikibazo cy'ubukene. Ninaco gituma ikintu ca mbere twahereyeko ari kugira ngo turabe ingene twoza turafata amatu yadufaranga duke turonka tugadushira hamwe tumaze kugwira tukaraba umumwe tukamumutahe akaja ku kivi kumbura kazana n'utunyungu duke naho mutaka kugarukana kugira ngo dushobore kuwundi. Rero muri rusangi mu vyo twisunze kugira ngo tugite twiziganize twiteze imbere nico twashatse kuraba ingene imiryango yo mu Burundi mu gihugu muri quartier twova mu bukene biciye mu kwiyungunganya kugira ngo turabe ingene turonka imitahe tuje ku kivi. Ya twumvise secretary yavuze ngo ryatanguye ari kirimba ubu rigeze kwishira hamwe rizwi n'amategeko muri leta. Itandukaniro ry'ikirimba n'ishirahamwe rizwi muri leta nirihe? Itandukaniro ry'ikirimba hamwe n'ishirahamwe no kuvuga ikirimba ni kintu leta itaba izi kuko ikirimba ni ibintu umwe atanga igihumbi uwundi igihumbi hamakundwi bagakusanya bakaguha muga mu ico gihe itandukaniro uyo muntu bayaha nubwo yaterura akayatwara bisigure nta namwe ushobora kumwitwarira kubera iki nta burenganzira buba bifise. Rero kubw'ivyo ishirahamwe riba rifise amategeko arigenga n'ikigega c'iryo shirahamwe mu gihe umunywanyi waryo adashobora kubura ubutunzi bwiwe mu gihe yabushizemo. Rero murumva yuko bitandukanye n'ikirimba. Ya ingaruka nziza iri mu kwandikisha ishirahamwe ni ingaruka mbi iri mu gutandikisha ishirahamwe mu mpfunyapfunyo mu ncamake uwo bisigura gute? Mu mpfunyapfunyo ingene nshobora gutandukanya ishirahamwe ryanditswe ingaruka nziza cyangwa ingaruka mbi. Ingaruka nziza ya mbere y'ishirahamwe ryanditswe navuze yuko ingaruka nziza yuko ishirahamwe ryanditswe umuntu ashira ubutunzi bwiwe ha mu mwaka uheze akabutora bukwiye akaburonkana n'inyungu kuko iyo nyungu ibiri kiva muri twebwe. Ingaruka mbi nayo yuko ishirahamwe riba ritanditswe no kuvuga ico gihe nta kigega rusange riba rifise nta konti ishirahamwe riba rifise mu ico gihe nubwo abaritwara bovuga ati turateruye ayo mafaranga turayatwaye nubwo bo bitwarira barashobora kubatsinda kuko leta ntavyibizi nawe bavyanditse. Rero iyo ni ingaruka nziza y'ishirahamwe ryanditse. Ya okay twumvise yuko mwagiye muha n'ibibazo bitandukanye mbega niyihe lint nuko ukuntu mwateguye mu kwikingira ico kintu kandi kizongere kuba cyubwo gusoma canke abantu mu kubakurana ubu hari ikintu runaka babanza gusinya kugira ngo bikunde mu baye cyane ngurane? No kuvuga ingene ubu twashoboye kubitegura kugira ngo twikingire ico gihe ubwa mbere abanywanyi baratwara kandi bagatwara n'amafaranga menshi ariko icatuma bayatwara baje itegeko yuko umuntu asabye ingurane tumuha ica gatatu cayafiseyo. Tumaze kumuha ica gatatu hari gihe rero yamunanira kuriha. Ubu rero twaciye duhindura duca tugira ica kabiri cayo abafiseyo kugira ngo inyungu canke umutayi atwaye ntuzomuvune. Ikindi twakoze kugira twikingire ntibivune n'umunywanyi wacu nuko twakuye inyungu kuri 10% tuyishira kuri 5%. Okay, ndumva ibintu byanyu byoroganije neza cyane. Hasabye iki kugira ngo umuntu yinjire mu shirama ryanyu? Ibisabwa kugira umuntu yinjire no kuvuga twebwe icyambere tugusaba n'umutima w'ubwitonzi n'urukundo. Ico umaze kubuga ifise turakwakira. Ikindi kigira kabiri tugusaba ico tumaze kubona ko ufite umutima w'ubwitonzi n'urukundo no kubaha turakwakira twagushikiriza ababijejwe bakakwandika. Turafise secrétaire turafise trésorier. Ico bagusaba hariho uburyo bwatanzwe kugira ngo ishirahamwe yandikwe dushobore kuronka inkaratasi izo zose nakubwiye so mu ivyo bisata vya leta bitandukanye. Rero ico tugusaba ico gishirahamwe ryandikwa umunywanyi
yatanga ibihumbi 16 n'amajana 6. Rero ico tugusaba uburi mushasha tugusaba gutanga ayo mahera mugabo uyatanze ntibisigura ko ari iwacu twe twenyene tumaze kuyatanga twabyandikishije ubu ufisemo nawe ica kabiri kuko tuvuze ngo tatware yose twoba tukugunze kuko nawe ubugiye kuba umubanyi w'ishirahamwe ukagiramwo n'uruhara. Okay, ndumva najewe ngira ngo no nkamahirwe yo kunja amashuri bajyanye no mata amashuri bisaba canke ibindi bintu nagize ubwo bati baba bisaba amashuri. Ya turumva ishirahamwe ryanyu ni bien organisé kandi n'ibintu bishimishije. Mbega hariho ijambo nyakubahwa perezida rero kuvuga ryo gufasha amashirahamwe y'amamiliyoni kamari 10 muri amwe mumaze gupresenta rirya kete canke muracari mu nzira yo mu nteguro yavyo? Twebwe ayo mahirwe ntiturashobora kuyashikako ariko twarumvise ku radio y'igihugu ko ariho umugwi ugiye kuzoza uragendera amashirahamwe akorera mu makomine ngira ngo mwumvise ko nabibwiye n'abanywanyi. Rero nico gituma nahimirije abanywanyi ko bokwitaba ku bwishi kugira ngo ico gihe tuzogirirwa ayo mahirwe tukagenderwa bazosange turi ku kivi turiko turakora. Impanuro hanuye andi mashirahamwe atari yandikisha muri leta nigihe mbo ico no hanura amashirahamwe yandi atari yandikisha nukuri bonyaruka bakiyandikisha kuko iyo uriko ukoranya abantu bagwa amafaranga leta itakuzi no kuvuga uba witwa umusuma kuko leta ntayibikuzi ntakori uburiha. Rero ico no bahimiriza bogenda bakiyandikisha muri leta kugira ngo nabo ayo mahirwe yuko dushobora kuronka ijya mitahe itangwa na leta bagamashirahamwe n'amakoperative ugireje ku kivi nabo bazoshobore kubironka kuko urumva iyo leta itakuzi ntigira n'amahirwe yo kugendera ugira kumenye muri rusange ntuburamenyekana. Ya bakunze SUNLOOK TV rero murumva kare ibintu bishemeye cyane ni ishirahamwe rimeze mbega ubwo rukundo nkawe nka perezida nta kintu ruvuga ko nukuri iyo umuntu agukunda no kuvuga biri mu buryo bubiri hari urukundo rujana n'ibikorwa n'urukundo rw'amajambo. Rero kumbure namba bavuze ko nkunda nuko nanje ndakunda n'abanywanyi nuko babona ko nkora kandi nitanga kandi nemeye yuko nzobana ndabitangira gushigishira hamwe riteye imbere ataho uzoba ari muri ryo azoba kifise ikibazo cy'umutahe wo kudandaza ico yifuza. Sinzi ko no akajambo gato ni Hageze secretary agira igihe jambo gasema kama ko nyene gato. Jendi sindi secretary ndi mubizi mu trésorier w'ishirahamwe. Ego hama turashimye cyane ubwa mbere. Ishirahamwe nkome conclusion ko ntuvuga ishirahamwe ni giyiza riratuma uvaho waruri mu Ubukene ugiye kumwe n'abandi urashobora kwiteza imbere mu buryo. Kurashobora ufise igihumbi 2 canke 5 canke 10 mugabo ugashaka gushika nko kudandaza par exemple ushaka kumva nko kudandaza nk'ibintu nk'ibya 100,000 ufite ibihumbi 10 si mugabo y'ibihumbi 10 kabishira mu bandi banywanye canke mu iyo association ashaka guha ingurane ibya 100,000 ya 100,000 ya ushaka ukayaronka hamukabana ukiteza imbere kandi gutera imbere si umwe ni mu bantu donc bavuga ko avuga ko yuko mu gifaransa ngo l'union fait la force no kuvuga muri hamwe murashaka gukora ibikomeye. Ego ya numvise ishirahamwe ingene ryatanguye intango yayo ntaraba naho tugeze ubu nukuri mu byukuri tugeze ku ntambwe ishimishije cyane
tugeze ku ntambwe ishimishije ku buryo nta muntu yifuza umutahe ngo awubure. Igeze ku ntambwe ishimishije cyane ku buryo mubanye gute n'abamambure mukana ngabo bashefu? tubanye neza cyane. Nyakubahwa Perezida, twumvise ngo ufise ikiringo c'imyaka 3. Hariho bamwe bashaka kuba batavyumvise uko abanywanyi bacu kuri TV bahari ngaha mu inama. Mu nyuma y'imyaka 3 ni ikihe kintu nka Perezida uri gutegura mushaka gushikako? nukuri je nkuko nabwiye abanywanyi nababwiye kumbura atari babizi ko hari muri leta ko tutegerezwa gushiraho kugira ngo ifashe abenye gihugu hamwe n'abanywanyi bishirahamwe, kuko nitwagira projet yo kurima umuceri kumbure twese tuzi kurima tuzohakaza abarimye, nitwagira ubudandaza kumbure twese tuzi kudandaza tuzohakazi abadandaza, nitworora tuzogurisha imiswi kumbura abandi baje nabo korora. No kuvuga yuko ari ikintu gikomeye cyane. Rero icyo negura navuze ko ari imigambi 4 tumaze gukora, umwe mu migambi twashize imbere ya leta, kandi uwo mugambi tumaze guherako ni nawo ukomeye cyane, kuko turamaze gushaka ku ntambwe ikomeye yo kuziganya tukabona yuko atamwanyi abura umutahe. Rero mw'ico gihe nk'umwaka wa 2021 ndifuza yuko mu iyo migambi 4 twashizeho ugira kabiri tugomba gukora muri 2021 dushobora gushiraho uwundi mugambi wo kurima umuceri ndetse tukanawudandaza. Bakunze SUNLOOK TV rero muhamwe muri benshi n'abandi mutarakora bino bintu, mbona ari ibintu bimeze neza kandi n'ibintu by'iterambere mu gihugu kandi n'ubutegetsi bw'amara utegetse, kuko ndabona harimo no bwaruka ntibisaba ubujene canke abatama, mbona harimo sinzi ukuntu bivuga, mbona harimo urugezo rwose.